Nongeye kuramutsa abakunzi b'urubuga B4 Plus ndanabaha n'ikaze mu kiganiro cyacu ca rino joro kigenekerezo rya gatanu ukwezi no kwa gatanu n'umwaka turimo w'ibihumbi 2025. Abantu benshi bari bamenya dusaba amakuru na cyane hano muri Masisi, ubona yuko twari tumaze iminsi tutariko turabaha ibiriko birabera, ariko sukuvuga ko amakuru atayahari ariyo turaje kugira ngo tuyabahe. Narijya no musi fisa abasesanguzi benshi baza kudufasha kugira ngo tubashe gutahura aya ma operation agenda bera bucece ngaha muri territoire ya Masisi, neza na neza muri Bukombo niho humvikanye imigwano, aho havuze inkozi ikomeye n'ibiturika bikomeye cyane. Mu migwano yari kirahuza wazarendo ndetse nuno mutwe w'inyeshamba za M23 canke RDF, bivana nuko wewe ubivuga kuko zose ni kimwe. Ariko mbere ko tujya mu biganiro nyezina, mbere ko tubabwira ama operation uko yagenze kuva aho yatanguriye n'ahageze, mu nkundire manze shimire cyane abantu bose badukurikirana hano kuri B4 Plus, badahengeshanya kwama batubwire ko badukunda, turabibona mu makomantere ndetse n'amazi barayagura. By the way, ntango ndabashimira cyane, ndanabifurize ibihe byiza no kururanirwa mu byo baba barimwo vyose. Rero simba ndumwe, by the way, mba ndi kumwe n'umusesanguzi muri studio, ariko no musi natewe iteka ryo kongera gukorana n'umuntu sijyambere, ariko yagarutse muri studio asanzwe akundi ho dukora, nawe aravuga ati reka ndahishikire kugira ngo tubashe gutanga amakuru yizewe. Narijya nawe ari inzobere mu bijanye n'ubusesanguzi. Rero mu nkundi ndamuramutse, ndamuha n'ikaze uno mushitsi wacu. Bwana mushitsi, ndakora mu kigenda guha n'ikaze ngano ku rubuga rwacu rwa B4 Plus. Mwaramutse neza? Amahoro cyane. Nagomba ndakuramutse, nongere ndamutse n'abadukurikirana kuri runo rubuga. Sinari mperutse kuza muri studio, wari waduhevye, ariko uyu munsi nashoboye kugaruka. Asante sana kugira ngo ngiri ico mvuze canke ngiri ico nterereye cyane gose kuri iyi imigwano ihayibera mu ico gihugu kibanye ca Kongo. Kabisa nkuko bisanzwe murabizi, bafise umusesanguzi nayo ku ruhande. Abenshi ijwi giwe nubwo mutamuzi izindi ijwi murarizi, nubwo yorengana mwavuga ati uwo ni bwana musesanguzi arenganye. Rero reka ndamuha ikaze mwa kino kiganiro cacu cari no joro. Bwana musesanguzi, ndabugize. Komera cyane bwana journaliste, reka ndakuramutse. Asante sana. Ndamutsa n'uyu mutumire wacu, yego umugenzi umufatanya bikorwa. Nongere kandi ndamutse n'abadukurikirana aho bari mu mihingo itandukanye y'isi, kuko ndazi ko badukurikirana ari benshi cyane gose. Ego nkuko muvyumvise, ndi kumwe n'abantu babiri muri studio, turaje kugira ngo tuyage na cyane muri territoire ya Masisi, naho akomeza kumvikana imigwano itoroheje na bukebuke. Bwana musesanguzi, ndibaza no makuru woba ofisi cyo yaziko, urashobora kutubwira mu buryo buramvuye ingene iyo operation muri Masisi cyane muri groupe ya Bukombo uko vyatanguye nuko vyifashe kugera ino saha? Bwana journaliste, imbere yuko twinjira kwanza muri izo operation zo muri Bukombo, ndashaka menshi badukurikiranye yuko imigwano cyangwa se intambara muri kino gihe ziragoye cyane. Ziragoye nukuvuga ziragoye kugwana. Ntituvuga izo muri Kongo gusa, umve ngo intambara zose ziko ziba ku isi ziragoye kugwana. Ati gute? Urabona kera abasirikare cyangwa se abaroberi wanashaka iyo bahanganye n'abandi, communication bayikoresha amaradiyo, izi benshi bita amamotorora. Nukuvuga harashobora kuba intambara hiyo ntinamenyekane, bivanye na distance bariko. Voilà. Mugabo muri iyi minsi twebwe twibereye hano mu Burundi Bujumbura, turashobora kumenya ingene intambara iri kiragenda muri Israel. Bien sana, twiberenga tukamenya tuti aba-Israeli bameshe abarabu canke abarabu bameshe abanyisirayeli. Nivyo rero biraba muri Kongo. Bwana journaliste, muri Kongo hari uko abutwumiza tunatiye nubwo jewe nkurikira cyane ibintu byajya muri Kongo. Ewana bwana journaliste, ni hatari. Nk'ubu nariko numva ingene aba wazarendo bo ngaha
muri Kamanyora bariko basaba abawazarendo muri Fizi nabo gukomeza umurego bavuga ati kubita cyane umuriro hama nabo muri abo Kavumu namwe cyane umuriro twebwe hano umuriro watsi kabisa wadutse cyane gose ucubona rero kandi naba muri Masisi barakora muri Masisi ari umuriro aba rero aba nta motora bariko rakoresha nta radio bakoresha ni ka WhatsApp gusa arunga ka audio si tuna binakuwa hivi na nyie fanya hivi bana imirwano rimwe umengira twengeje uravye ingene ya makomandema n'ibindi biriko biragenda kandi binababaje kuko uyu kiremwa muntu ariko arapfa iki numva n'ibintu bibabaje cyane imiryango irikirahaburira bikomeye na cyane twinjire rero bona journaliste neza na neza muri Bukombo groupe ma Bukombo iri muri territoire ya Masisi n'ahantu nagumye nemera no kumva ndababwira ibyaho mugabo ntibikundi umwanya ugasanga tuje muri studio bwije gose bwaca ugasanga twafatire n'ibindi vyinshi ariko uyu niwo mwanya rero bona journaliste imigwano muri Bukombo yatanguye itariki zibiri zo ku kwezi kwa gatanu bwana journaliste n'umugenzi ngaha turi kumwe naguciriyemwo itariki zibiri niyo hari hategekanijwe kubera bijya biganiro Washington hagati ya leta y'u Rwanda exactement ako niko nagomba mvuge bivuze ko kuri zya tariki zibiri nyene M23 na RDF bari bapanze yuko barara bashituye sinzi ko nva gusitura baranduranye imizi abawazarendo bari hano muri Bukombo kabisa baravuga ati aba turabasitura kabisa apana kurandura gusitura nukumomora ukama kabisa bari bapanze yuko babasitura kuko bari bazi ko baza kwijajara motife ngo bagiye gusinya amasezerano za Washington n'ahandi rero nabo baca baduka n'imigwano kabisa yafunga kinywa baratatse ku birindiro vyose byaba wazarendo bari hano muri Bukombo imigwano kabisa yari ikomeye je ndibuka umuntu ariko arabimbwira ari muri Bukombo narumva kabisa amasasu ugomba amasasu yavuga yongorera hapasi ya vitu nini urumva rawati poleni jameni poleni sana mu nyuma araza kumbwira ati yamara imigwano yadusize amahoro ariko aba RDF na M23 basubiye inyuma mugabo ntituzi yuko bagiye kure bukeye kandi rotrua imigwano irasubira muri bwa buci nyene muri Bukombo aha rero iyi migwano ya rotrua yajiremereye bari determine ku buryo exactement aba wazarendo babonye yuko wapi kabaye baca basaba renfort aba FDNB bari mu micungararo baca baza rero kuranforsa itariki zitatu niyo twovuga ko hapfuye ingabo zitari nke za RDF kuko inguvu z'aba FDNB zaje kwiyongera kuba wazarendo bica vyoroha guca intege uyu mu RDF n'umu M23 kabisa yarahabona amakuba acara subira inyuma kandi nukuvuga abacitse ku icumu abacitse ku isasu abarokotse ku masasu barakoze repris na nitariki zine harabaye operation uyu munsi rero bona journaliste nshimye ko tuvuga kuri operation y'uyu munsi uyu munsi operation yahabaye yoyo yabaye special utaba special guti aba wazarendo bari bafise amakuru yuko iyo operation iza kuhaba aba FDNB baca bakora twa dutendo twabo batega bya biturika kabisa batega bya biturika mu biti babitega mu nzira ahantu nuko ahantu baca baje kugira kugaba ibitero rero bararengana kabisa barinjira kuri champ batangwa rero gukozanyako amakuru mfise nuko M23 uyu munsi bakoresha imbunda ziremereye cyane ibikoho ziremye
cyane gusumba wumve ngo byari biremye bari bambariye urugamba byasa nkaho ari finale bagiyeko bari baje biteguye kabisa mugabo rero igitangaje ntacutse aba wazarendo n'aba FDNB kuko bari baza akantu bakoze bobo ntibanabarashe baretse barakubita n'ibyo bikobo biremereye barakubita amabombe barasora umuriro kabisa bobo bwabaye gusa bubakange n'ubukoho bwo hasi ugeze ya nkozi portative ziya zorshi za karashino ko n'izindi babaye bakange kugira baze kwinjira muri ya mitego babatega muri sha bakubiswe n'ama sinzi ko ari amagrenade sinzi ko ari amabombe reka tubyite ibiturika gusa batabaguritse kuko mva bagiye kugwa muri bya biturika birabaturitsa barambara ibara kabisa amakuru dufise ku mwene gihugu haje bukombo yavuze ngo ngaba wazarendo ngo bishe ngo aba M23 ngo kujya ngo umuntu yagiye kurasa inyoni ngo nka kujya babagenze urumva ngo kujya ukutibuye rimwe mu nyoni nyinshi agapfimwe nka 10 batanywe n'ibuye rimwe rero ngo niko byagenze kuri uyu mutego kuri M23 kabisa ngo bapfuye ku bwinshi imbunda bari bishimirije bazita muri kijya kibanza bariko baragwaniramwo bivuze ngo n'abakoze ropri abashuye kurokoka bagiye bataye inkoho kubera guhahamuka bagize ubwoba bahamutse bariruka aha rero ku makuru duhabwa n'abawazarendo bavuga bati nibihenda bakagaruka tuzobakora ibyo twabakoreye uyu munsi turabamesa urumva rubona journaliste abawazarendo muri Nord Kivu abawazarendo muri Sud Kivu bahagurutse bamerereje nkoresha iyo mvugo kabisa barambiwe nkoresha imvugo zabo barambiwe no kubona hariho abaje kuvogera ubutaka bw'abasekuru cyane bo babwita ubutaka bw'abasekuru kabisa bavuga ko nka hamwe bogoyeka gato bazosanga buno butaka bw'abasekuru bano babavogereye batanguye kubwitirira ahubwo baharongoreye bakanahabyarira bagaca bahitira biwabo nukuvuga abawazarendo baca bazana amafamiye bazoca bacika abimukira muri buno buce urumva ari imigwano bona journaliste ntabwo isa n'iriko irahera vuba kuko bisahabwo nkaho igitangura kuko yaba M23 nishira hasi wazarendo bo bavuga bati twebwe turiko duharanira uburenganzira bwacu aba bantu rero batuvogereye tugomba kubatuza byanka byakunda tubomore batuvireho niko kimeze kabisa ndangiza ndabashimira cyane mwebwe basasanguza atakomutagize kugira ngo muduha amakuru yizewe ndanabasaba kuwo bafise ico yokongera kwano makuru uko yogishikiriza narijya amasaha ariko aragenda abatumire bariko barataha ijoro riragiye niko mu kirundi bayi ijoro rirakuze abatumire bariko barataha rero ndabasaba yuko bafise ko yongera ko makuru twabashe kuyabaha ndizire ko atakindi gando zo kubaha ku yuno munsi ko yokarenzaho kugira ngo tuhite yes bona journaliste hariho akantu nagomba kuvuga ni ikintu maze imisi numva abawazarendo batandukanye bavuga baba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu reka sinabawazarendo gusa n'abenegihugu bo muri Bukavu canke Goma iki kintu barakivuga kandi ni ikintu gihambaye kuko biraboneka yuko plan M23 ifise na RDF ni yuko mu minsi iri imbere ababenegihugu bo muri Bukavu na Goma bazokwisanga badafise amatongo cyangwa parcelle babigire kujya ko babigize mu Rwanda yes ni plan imaze kuba devoire plan irahari yuko genda fise ni gicapo plan ingene ibisagara bizobamwo abantu c'est vrai mugabo hafi ibisagara naho bashire amararo amaferme no kuvuga bazohororere inka zabo bivuze ngo rero ababene gihugu bari muri bino bisagara ndaguma ngo shiteme iraho numvise ngo nibaje bajeba nibasamara bazokwisanga bagiye kwitwa impunzi mu bindi bihugu kabisa kandi bizobagora kabisa gusubira
guhonyoza ikirenge muri kajya gataka ego kuko nibamara kubirukana mu matongo yabo mu mapasera bakahashira abandi bantu bakuye mu gihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda wenda nabajya bavuga ngo bahungiye za Tanzania za Uganda za Kenya n'ahandi ego aba bene gihugu bo muri Kongo baba muri bino bisagara baba mu mazu yabo bizobahanga gusubira guhonyuza ikirenge muri kijya gihugu cyane gose aro bisaba ko navyite gute bave mwitiro barimwo bakanguka bagwana babita umuheneko kabisa bagwana umuhenerezo bikure ko akagaye cyane gose kabisa akanangasuzuguro urabona bora journaliste nk'ubu nje muhiri wawe nagukutira kofe mu nzu yawe imbere y'umugore nawe gwacurira amaboko mba ndagusuzuguye cyane gose nabo rero niko biri nagasuzuguro katagira izina nibahambye abawazarendo abikure ko akagaye n'agasuzuguro kabisa akaniko kantu nagomba kurangiriza ko bwana journaliste nibaza ko n'amasaha agiye sinzi ko nsubira kuronka umwanya reka cengirwa ko onsezeye abadukurikiranye nizere ko kabisa kananje ndabasezere mwebwe twabanye mu kiganiro cacu n'abasesanguzi bacu ndanabifuriza ijoro ryiza twabanye neza umunsi wose ibiganiro byabaye byinshi nizere ko no munsi mutidoga twagerageje gukubitira ahabereye ama operations kugira ngo tubahe ingene byari byifashe muri rusange reka rendangize nsezera nikebanura abasesanguzi bacu ndanabifuriza ijoro ryiza mu kirundi bavuga ngo ikinyoni kitagurutse bacita icana oya ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana kabisa rero nanje sinogenda ntavuze nongera nsaba abadukurikirana kuri runo rubuga babandanye bagira subscribe banapartage ibiganiro dukora kugira ngo bibandanye bishikira abantu benshi batandukanye bongera bandika muri commentaire bavuge uko ibiganiro byacu bica kuri runo rubuga uko babibona biba vyagenze yego murakoze cyane kabisa kandi gushimire cyane ndakwifurije ijoro ryiza twabanye neza abantu bacu bantu b'urubuga BF4+ nizere yuko mugiye kuryama ndabifuriza akajoro keza murota Imana mu satana ahonge kabisa nizere yuko zokongera guhura ku munsi wejo tukihumeka umwuka w'abazima Imana idutije izindi mpwemu karenda babwire ati bye bye na hejo